umuntu yo kwiha atagihawe n'Imana rugira byose. N'Imana rugira byose. Unasaze rero aha duhagaze bahita muri diocese ya Bururi, paruwasi ya Canda, ishure ya Gahara. Iyo paruwasi ya Canda rero yatanguye igerekeje 2017 igahara mu ruhando rukirisu witiriwe Paulo Mweranda wa kabiri, zone active Canda, komine Makamba a Burunga. Naco umuntu yo kwiha atagihawe kivuye mw'ijuru. Tujokeza leo Padiri Anastase Kakunze, turumvise umwidondoro n'amamuko yiwe. Mukanya rero urugendo rugero rutangure tugarika ikibanza ceranda. Ibirema ryeranda yaduteguriye kugira ngo tumufashe ubukengurutsi, tufashe gukura ubwatsi, tuvyine, twigire inanga zivuge, umuduri, ikembe, umwironke, ingoma, abaririmbyi bawushirireko. Kaze rero y'ubyara c'Imana muri muka ya misi y'ubukengurutsi y'umuvukanyi wacu. Nabivuze Padiri Nikuriyo Evariste yamwitangiye muri paruwasi Patrick Arabera akurikira, we yaraye aronse igice cy'ubusomyi mw'iseminari nkuru y'Igitega, abarongozi ari yibuta hari 17 ukwezi nyene kandi hari ibihebeye Imana muri paruwasi ya Canda. Tuvuga mbere na mama Yaseni Sabiyumva kuri ishure nyene muri mubano nyene mbere menya basega baravukana nyene merega nakajyango ni kamwe amaso namwe murikira ari muda wa missionari w'urukundo rwa Kristo. Mama Bigirimana Tasiena ishure ya Gahara nyene muri mubano nyene congregation Osiadi sidura ikwa mu Kirundi. Mama niyo muco Aline paruwasi Canda ishure ya Gahara mubano Kapitolina Mweranda muri congregation umuryango w'ibikira Mweranda Francisco w'umusaraba wari nahajwe. Gatandatu Beatrice Yosaba shure Nyankara mubano Benari Mweranda. Hanyuma akaba arwikira umuryango w'abikira Osiadi. Mama Nibaruta Beatrice ishure ya Canda mubano Barongera ya kabiri umuryango w'ikira congregation de Sœurs de Osiadi. Mama Ninahazwe Constance ishure ya Kirare iyo Imana mu muryango wa missionari w'urukundo rwa Kristo. Kandi harimo Majeruda ishure ya Kabanga mubene Bernadetta. Mama Julieta ishure ya Canda mu Oblate d'Assomption. Mama kandi ni Nahimana Tasiena ishure ya Gikombe mubano ishure y'Amakoromwe mubano wa Rogato Mweranda congregation de Sœurs de Osiadi. Frère Ishari ishure ya Kirare abagenzi b'umusaraba bose rero muri Padiri Evariste n'abasaserdoti ababikira Cenda bagafaratiri kamwewe agafurera kamwewe n'abamama
komeza isimbizo uzane abasaserdoti batabari n'ubucimana abavyeyi banyumvise. Nuko rero nakanya keza rero kiye gutangura imuka ya misa, duhaye kaze rero twagabihema byeranda kugira ngo ntajya nasitaza twinze muri imuka ya misa duhimbarwe akanyamuneza kabise mu misoso no mu misokoro. Imana inahazwe ku isi haza amahoro ku bantu Imana ikunda nabo bakayikundira. Mukayamutekane rero urugendo rutangure ndabona rwatanguye kugira ngo kibazo ngoto n'ibyiza cyo tumusaserdoti yaduhezagize takunze Anastase. Karibu mwese rero Imana bagire neza bamugisha amaraso yeza aboneke muri kino kibanza.
iryo banga. Rugira yarabatoye, Rugira yarabasize, ngo mumenyeshe inkuru nziza. Umukama yabashimye, n'iteka ntangira bateye, murazigama iryo banga. yashatse ko muremesha abantu bari mu magorwa, Murazigama iryo banga. Mama ninahazo Constance Ikirare abika missionare urukundo rwa Kristo. Mama shaka wikaranga wewe unatenda Prieta Wichanda Obrate de la solution Obrate de la solution kandi bakora mukura mbihe Imana muri paruwasi ya Chanda. Mama na Imana Tasiena Bimakoromwe Congregation Anosiate Furera Richard Wikirare abagenzi b'umusaraba abemerewe muri paruwasi rero abapadiri babiri abikira 9 umufaratiri umwe n'umufurere umwe tuje rero ukenguruka Imana rero kuri ibyo byiza yahunze uyu musaserdoti ubwo bamaze gutangura rero ugana muri rehema ry'Iranda Patiri Anastase yatwubakiye ngo byo guhurira hano tuganire hano tujye mu bihe bitandukanye tubufashe ubukengurutsi urugendo rwogana n'ihema abaribyo bamaze gusha mu kibanza abasaserdoti barunamira rutari Iranda aho tuva mu byiza by'Imana agasaserdoti bari ku rugendo Padiri Anastase niwe aje abashoreye kugira ngo abereke abagaragarize ibyo byiza umukama yamugiriye. Atwakirire abashitsi. Cyariho gikuru cy'umwungere wa diocese yacu ya Bururi nyakubahwa Patiri Salvatore ukaba n'umuhetsi wa Patiri Anastase, banyakubahwa basaserdoti mwese muri hano, banyakubahwa uturongoye mu ntwaro mu mutekano, banyakubahwa bihebeye Imana, bakristo bavukanye umwe wese mu cyubahiro ciwe, tugire Kristo. Muri uyu mwanya nta majambo menshi ngomba kuvuga,
ubwa mbere nagomba kubaha ikaze muri paruwase yacu ya Canda Isange. Mufashe tubanze dushimira Imana yadushikanye ngaha twese turi amahoro. Isange mu Mana, Isange mu rukundo, Isange turi n'ahazimana tugire Kristo. Arakoze kwa Padiri. Rero nyakubahwa Patiri Anastase vyaguruka utuvotorizo ngabiro n'ivyiza rero mukaba gusangije ikibuga cyaje gukeza y'amahoro ya Kristo. Kuvyiza idahengeshanya kutugirira. None rero hari igihe tutama twibuka gukenguruka ivyiza vyose umukama tugirira. None rero muguhereza no nkoka nyeranda y'imisa muze twiga ibicumuro vyacu tubashe kuninahaza umukama n'umutima ugororotse. Ndirega ku Mana Data rugira vyose Nakunegerewe wacu uracumesha mu vyumviro mu mvugo mu ngiro no mu kwiyagizwa n'itegerezwa niko nacumuye turabizi turabigirana nico gituma abaza Mariya muhimbazwa beyamera umubikira n'abamarayika n'aberanda bose namwebwe bene wacu musabire ku mukama. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe maze niyamara kuturekura ibicumuro vyacu ituronse ubuzima budahera. Amen.
ubutwari n'ubwitonzi bwinshi mu kwigisha inkuru nziza, mbashe no kuba indahemuka mu gushikiriza amabanga yawe, tubigusabishije Yezu Kristo umwana wawe n'umukama wacu, Imana musangiye ubuzima n'ingoma, hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Ijambo ry'Imana dusoma ni ibaruwa Pawulo mweranda yandikiye Timote wa mbere yabane ca 4 kuva karongo ka mbere gushika karongo ka 5. Ivyo Imana yaremye byose ni vyiza. Mutima avuga ashimitse yuko mu minsi ya nyuma bamwe bazota ukwemera mu kwihambirira ku mitima y'ibinyoma no ku nyigisho z'amashetani. Bazozimizwa n'ubwiyorobetsi bw'abahumyi barangwa n'ikibabo kibagiriza ikibi mu mitima yabo. Abo bantu bazobuza be n'igisabisho. Ivyo niwavyibutsa bene wacu, uzoburi umukozi nyawe wa Kristu Yezu, unyugwa n'amajambo y'ukwemera n'ay'inyigisho nziza wakurikiye. Nayo amakuru atyoza Imana n'amakuru y'abakecuru uyacekure, wimenyereze riho kubaha Imana. Erega ukwimenyereza k'umubiri kugira akamaro kuri bike, ukubaha Imana nako kukagira akamaro kuri byose, kuko kuzana umuhango w'ubuzima bwa none n'ubuzoza. Iryo jambo ni iry'ukwemerwa kandi rirakwiye kwakirwa atankomanzi. Nkako cane wabemera. Ivyo nivyo utegerezwa gutegeka no kwigisha. Ntihagire ukengera ubusore bwawe, ariko ubere abemera akarorero mu mvugo, mu bikorwa, mu rukundo, mu kwemera no mu butore bw'umutima. Umwanya ntaraza, urama ugira umwete wo gusomera abandi ijambo ry'Imana, ubahanure wongere ubigishe. Ntiwanjanjwe ku ngabirano ikubamwo, imwe wahabwa kubera ijambo ry'abahanuzi, hamwe abagize inama y'abakurambere bakugaranzurirako ibiganza. Ivyo ubishireko umwete, ubigumemwo kugira ngo bose babone ukuntu utera imbere. Ko ugize utyo uzokwikiza wewe nyene, wongere ukize n'abakumvira. Umukurambere ntumuhambarire, ahubwo numuhanure nka so wawe. Imisore uyihanure nka bene wanyu, abatamakazi ubahanure nka ba nyoko, inkumi uzihanure nka bashikawe, ubigirane ubutore bwose bw'umutima. Abapfakazi nububahe, mvuga abapfakazi b'ukuri. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Kole cha gatatu kuva ku murongo wa 22 gushika ku murongo wa 30 turisomerwa na diakoni Koroneli wa Paruwasi ya Cangwe aruhukiye muri Paruwasi ya Mabanda. Gushikiriza abaririmbyi n'abandi twese tuve hasi tubisanganire. Dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristu nk'uko yashikirijwe na Yohani. Arahabatiriza. Yohani nawe nyene yarabatiriza i Enoni hafi ya Salimu kuko hariho amazi menshi kandi abantu bakaza kwibatirisha. Erega Yohani ntiyari bwatabwe mw'ibohero. Maze abigishwa ba Yohani baharira n'umuyuda ivyerekeye ubutyorogo. Baza rero kwa Yohani bamubwira bati, mwigisha, umwe mwari kumwe hakurya y'uruzi Yorodani ukamushingira intahe, nawe ariko arabatiza kandi bose baramwirukira atagihawe kiva mw'ijuru. Mwebwe nyene muranshingira intahe ko navuze nti jewe sindi Kristu ariko natumwe imbere yiwe. Uhawe umugeni niwe mukwe, ariko umugeni w'umukwe aguma iruhande amwumviriza, yumva ijwi ry'umukwe akanyamuneza kakamwuzura. Ako kanyamuneza niko nanje mfise kandi karuzuye. Uwo niwe akwiye gukura nanje ngasubira hasi. Dushemeze ijambo ry'Imana. Kandi natwe adufashe tuzirikane muri iri jambo rimwe nagize nti kwama turondera gushira umwizero wacu mu Mana. Kwama turondera gushira umwizero wacu mu Mana. Na Patiri Anastase yagize ati ntacu umuntu yo kwiha atagihawe kiva mw'ijuru. Bavukanye, uwo mwizero dukura mu Mana rutetereza. Gushira umwizero wacu mu Mana bituma dukomera mu kwemera, tukuzura akanyamuneza mu kutihambirira ku mitima y'ibinyoma no mu nyigisho z'amashetani nk'uko twavyumvise mu gisomwa ca mbere. Gushira umwizero wacu mu Mana bituma tudatinya kugwana urugamba rw'inzigo mu bemera amacakubiri kugira ngo abo badafise ibyo bahuza badahuriye kuri iki canke kiriya ntihagire ikibateranya kubera uwo mwizero tuba twishimikije. Uwo mwizero dufise mu Mana na cane cane we Patiri Anastase
turiko turakeza twongera dusabira uzogutuma ubera bemera bose eka mbere n'abatemera akarorero mu mvugo, mu bikorwa, mu rukundo, mu kwemera no mu butore bw'umutima. Uwo mwizero kandi uzogutuma ugira umwete wo kwigisha abandi ijambo ry'Imana, ubahanura uberekeza mu nzira igana ijuru. Uwo mwizero kandi uzogutuma utanjanjwa ku ngabirano ikurimwo wahawe atari uko ari ubikwiye mugabo ari kubera ubuntu bw'Imana. Se mu gisomwa twasomewe imbere, aho uzosonera, aho uzohanura, aho uzogamburukira twabumvise n'abakurambere, abatamakazi, inkumi, abapfakazi, eka mbere jo nogira nti uhamagariwe kubera bose akarorero keza, ntihagire uwuzimira kubera wewe canke urwangara rwawe. Igisomwa ca mbere twumvise mu ikete rya mbere Paulo yandikiye Timote n'impanuro zose zirimwo nibikubera inkingi y'ubuzima bwawe muri ubutumwa bushasha utanguye. Bisaba rero kwivako, bisaba kwiheba, kandi noneho ni Zaburi watoye twazirikanye nyuma y'igisomwa ca mbere biravuga iti ndi hano ndaje Mukama, ndaje gukora icyo ushaka. Ntaco uhamagariwe rero gusiga inyuma, ni wewe wese ukuri kose mu ngabirano Imana yaguhaye niwitabe iryo jwi ry'Imana. Yabandanije igira iti narizigiye Umukama, arunama, aranyegera, yumviriza amaborogo yanje. Ntugire ubwoba, si uwamutoye, niwe yagutoye, yarunamye agusanga mu byo wari urimo kugira ngo agutume aho nyene ashaka. Uhamagariwe rero kumugamburukira. Ngicyo rero icyo uzoshira imbere muri ribanga ry'ubusaserdoti, kwamurondera kumviriza uwo Yesu yagutoye, kwamurondera kumviriza no kwiheba kugira ngo urangure icyo wenyene ashaka. Kukaba nkako umusaserdoti ni wa muntu yumviriza, ni wa muntu azirikana ko ari igicuga mu gihe atagumye mu bumwe na Yesu, mu gihe adahagaze bwuma kugira ngo ntaba ari waboneka mugabo haboneke Yesu, kugira ngo abamubona bose bamotegwe ako kamoto ka Yesu, mu kugendera urukundo, ikigongwe, ukwicisha bugufi, ugusenga no kugendera abagwaye n'ubundi butumwa duhamagarirwa twebwe abasaserdoti. Muri make uhamagariwe kwiheba, kwitanga wese, kuzimangana kugira ngo abari Yesu wenyene aboneka. Akarero nafatiyeko ni nka kurya tubona ibuji iri kwiraka irahera mugabo hakaguma usabira ingabirano yo kwicisha bugufi n'ibutore, kuko isi ya none utayikenyereye iragukenyerera, kandi n'aburungitswemo bose siberanda. Hari abazogushigikira ugakomeza urugendo, hari kandi n'abazorondera kugutega imitego mu bitandukanye, mu mvugo, mu ngendo, mu nyambaro n'ibindi. Ntuzurondere guhangana nabo, ntawe byo gushikana. Ntuzurondere guhangana nabo, ahubwo uricisha bugufi. Ico Umukama yashimye muri wewe, ingabire yashize muri wewe, niwarondera kwikuza izohanura benshi yongera ikize benshi. Yesu ati mu nkuru nziza ya Matayo 5:38, utekajeho ndababwiye kudahangana n'abahambazi. N'abarundi barayamaze bagira bati ikimara amanyama umuhambazi no kugenza buhoro. Ngizo impanuro no gushikiriza kandi mwebwe mwese twaje ngaha gushigikira Patiri Anastase kuri umunsi wo gukenguruka wiwe. Tumusabire rero izo ngabirano kwicisha bugufi n'ibutore. Ntagire ubwoba, kuko turi ngaha twese twaje kuririmba no gutamba gusa, canke kunywa no kubyina, mugabo twaje kumusabira. Twaje kugusabira imihezagiro iva ku Mana Data mushobora byose. Ese iyo Mana yobana nawe ikakwama imbere, ikaguherekeza hose kugira ngo werere ubwo butumwa bushasha, werere ibanga
werere umuryango wakwibarutse, werere eklezia nzima, werere n'uburundi bwacu, eka mbere n'isi yose. Nitugire Kristu, Mukama n'abahezagire.